Chuti bakunzi ba ku Gasaka Web TV twizere ko muri benshi mukomeje kubana natwe. Reka rero ndabamenyeshe ko uyu munsi naho nyene tubafitiye bidasanzwe aho twagendeye umwe asanzwe agendana ubumuga twizera ko muri hirya no hino mudukurikira. Ni ibintu rero bidasanzwe aho uyu agendana ubumuga yibarutse ikibondo. Reka rero twumve uko vyagenze ndetse banatubwire nyene uko byahavuye bigenda kugira ngo uyu agendana ubumuga ndetse atava nahari ari nabyo binatangaje cyane. Reka rero twavuye twegera mama wiwe aho atubwira bike kuri no nkuru. Namahoro. Namahoro. Witwa gute? Nizigimana Gabriel. Isewe n'impezi mihigo Yohana. Ego. Nizigimana Gabriel. Ego. Hanyuma n'umukobwa wanyu dusanze yaribarutse ariko kandi agendana ubumuga bikaboneka neza ko atava nahari kiretse ko barinda kumuterura kugira ngo nkumbure aje hanze arabe akazuba canke afata akayaga. Ariko vyagenze gute kugira ngo yibaruke canke ubuzima bwiwe mwebwe mu buzi gute gushikaho umuntu nk'uyu ashikaho yibaruka umwana canke atwarinda byo babimeze gute? Uyu mwana akiri mutonya byanze ntiyigeze ava hasi, ntiyigeze yavura, mugara aragenda arikuba hasi akaja kwibarabara. Agiye kwibarabara rero wewe akaba afise ngo gwari gwavuganye ngo akazaramubwira ngo ntuze gutaha utambonye. Tukamubwira ni wikwe gutahe ngo hariho nkwirindiriye. Tukanduka tukitahira muhira tuguma tumuhamagara ngo ndaje ntaze. Uwo muntu ramubonye wewe ngo yaca ngo baje inama ngo bakavyumvikana ngo akamubwira ngo ntuvuze induru ngo je ndaguha $500. Umwana rero ngo agaheza kaza ngo bakagenda benyene bakavyumvikana nkuko bavyumvikanye. Ariko tukiri ngaho nyene ko tubona atava hari uyu muntu byoba byagenze gute baba bahuye gute nyoko? Araja mu ikaburimbi. Yicara ku ikaburimbi. Benshi barabizi yuko yikwega kaza kwicara ku ikaburimbi. Yamusanga ku ikaburimbi. Bukira ari yari nawe namubwira ati taha wikwe gutaha akaguma bwa ngo ndabaratangwa ari nko nkurindiriye. Jese nanzire warindiriye wariwe. Mu nyuma rero bimaze gukurikirana nkuko ndabona ko munda nyene habaye hanini. Mwana akaguma ndamubaza tinone we urafise inda ngo yantayo mfise ti we urafise inda ngo yantayo mfise. Igeze mu gihe cyo kuvuka rero nubundi yarikweze arava kwibarabara araza bukebuke ageze hagati na hagati biranka kwashika muhira ndabwira umuntu aramumfasha turamutera turamuzana hamuhira. Shitsa muhira yashitsa byara uwo mwana turamubwira ati umwana tubwire none se w'umwana uwariwe. Yarazubwiye ati se w'umwana ni wo mu gatabo rero ni yaruguru. Tubwira ati se w'umwana wiye rugura cyamutubwira izina mbere we niba namwibuka nkayo ntamwivugira izina giye timugabo ni umuhungu ise wiwe ni Renesi. Umukobwa nawe ngo yitwa gute amazina yiwe? Uyu yavyaye ni Ntakirutimana Dafrose. Hanyuma rero mw'iryo joro nyene naciye mbwira umuntu amerekeza ku mukuru w'umutumba. Turavyura umukuru w'umutumba ndamubwira ati burya muhira ndagize ikibazo kidasanzwe cyo telefona Renesi kuko no mukuru w'umugambwe rero cyo telefona Renesi mubwiye ati umuhungu wawe ati icyakimuga kiwe yarakivyaye ko ngo waravyaye. Mw'iryo joro nyene nkekaci yamutelefona ivyo ni vyawe. None nari narindiriye inyishu ndayibura. Mu gitondo rero natumye se uyu kikimuga tigenda mbwiye ati wa mukecuru mweza kubwira mwijoro kutaje kumuha inyishu. Tinawe yaciye amubwira ngo raba izindi nzira ucamo ngo je barampakaniye ngo nta kuntu wokwemera umwana w'ikimuga. Nuko vyagenda. Ariko hagati aho nyoku hanyuma mwakiriye gute iyi nkuru y'uyu mwana mwebwe?
twebwe twagumye ngaho nyene tuzitura ubutegetsi kuko n'ababanyi babo baje baravuga ati kabisa uyu mwana arasa n'abana bo kwaba bantu. Ariko mu buzima bwa misi yose musanzwe mubayeho gute muri make? Mu buzima twebwe tubaye ukunyere duca ingero ntacyo twimariye nta n'itongo burya tunafise twebwe tubaye ukunyene nyene atari nk'ubu nagize ingorane ntazoza guca ingero nahora ngenda nkarimira umuntu akampa 5,500 nkaca nsoma ivyo turara turiye. Yego cyane. Se w'umukobwa yibarutse nawe ngo yitwa gute? Yitwa Theodore. Ise uyu mukobwa yibarutse Mpeze imihigo Yohana. Hanyuma mama wiwe namwe mwitwa gute? Nizigimana Gabriel. Nuko rero ni Nizigimana Gabriel twariko tuyaga twizere ko byumvise mwumvise ibitari bike kuri Dafroze, mwumvise byamushikiye. Nkumbure ushobora kuba uri hirya no hino kwisi, urashobora kugira icyo uterereye kugira ngo Dafroze nawe nyene ubuzima bwiwe bubandanye koroherwa, ndetse muri make nuno muryango murashobora kugira icyo muterereye kugira ngo na cyane ko mwumvise ubuzima babayemwo, murashobora kugira icyo muterereye kugira ngo nabo nyene ubuzima bwabo bandanye koroha. Nuko rero Bukeneza Boniface Yufese nije mwariko muyaga mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nyene twariko tubashikiriza ubuzima bwa Dafroze. Mwabibonye ibyamushikiye aho agendana ubumuga, ariko ntibyabujije rero yuko nawe nyene yibaruka, ari navyo bisize ubwenge. Nuko rero ushobora kugira icyo uterereye ni ku Gasaka Web TV, urashobora ndetse no kugira subscribe na share kugira ngo n'abandi bari hirya no hino ku isi babandanye baronka ino nkuru nkumbure bashobora kugira icyo baterereye nabo nyene. Reka rero nshimira mugenzi wanje Lionel atakatagize kugira ngo amasanamu agende neza. Ahanje rero Bukeneza Boniface Yufese, reka cengira ko ndabasezera, tuzosubira mu bindi biganiro. Bye bye.